Chambi usimaraya man usimaraya. Nasubire mu rugo kwanda ama ibisigaye twege byaja ku murongo Anje ndumunika no gutambana na Madrid anje ndijyanye usanzwe ndumunika. Gausa n'umurozi. Umviriza, shake se n'umupfumu ivyo bintu byo ntibikureba. Urumva ivyo ntibikureba. We ntuntunze. Umuntu w'umuhungu vrema. Every story matters. Hello abakunzi ba STV ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse umwe wese bivanye naho aherereye ko ari hano mu gihugu cacu c'u Burundi ndababwira ngo mwiriwe kuko mbona amasaha asa nayo kwaregera imbere abari outside nawe ndababwira ngo hi cyane gose ndabakunda ni Gagara Bell kuva kuri STV nije muri kumwe kuri microphone hanyuma ndabahaye nikaze mu kiganiro twabateguriye uyu munsi kuri uyu munsi rero nkuko mubibona nkaba ndi kumwe hano n'umusore n'umwigeme sinzi ngira ngo baraza kutwidondora batubwire baraza kwidondora abakunzi ba STV mere hariya anye ni sawa meze neza urashobora kuramutsa abakunzi ba STV ndabaramukije akazina bibutse nitwa Liliane abantu baravye ikiganiro c'ubuheruka baramwibuka ibyo ngo nibihese uyu ninde Audrey wabonye uyu ninde ndikubaza wewe uyu ninde ari muri babantu bari baje kuri surprise ya anniversaire y'umusheri wabo hariho n'ikindi kiganiro twakoze mu nyuma ariko ivyo byose ababiravye barabiravye rero uyu munsi twaba turi kumwe n'undi muntu sinzi aratubwira je banterefonye rero bamaze kunterefona nkuko n'ubwa mbere bari banyituye sinari kureka kubitaba kuko nico n'ubundi dusanzwe tujejwe nico dusanzwe dukora navuze ati reka ndabumvirize hama twisanze muri kino kibanza mubona turimwe ariko ivyo sishimye kubivuga ko reka twakiriye umuntu tumuramutsa abaramutse aca yongera natubwire reason why turi hano kuko yansavye ko ndamunzana muhira ahahoze haba ujya muhungu uwahoze ari boyfriend w'uyu sinzi nimba bakiri kumwe ivyo byose turaza kubimenya bro sava fresh kabisa nakubonye ndahakweri nakuzindukiye kandi mbabare kuba nakugoye ariko byari bigoye kuri navuze ati je nanje ibintu sinavyigomizamo okay ndaramutsa abakunzi ba Ice TV meze neza inziko meze neza je nitwa Kida niko nitwa none turi kumwe this is my lovely sister ndamukunda cyane gose bya kivandimwe impamvu nagutumye ko rero si yindi nari nifuje yuko je mazi imisi muri sister meze neza donc nyene kose azwemenyere sister muri muhira ama vibe tuba twifitiye siyo sanzwe ndamubamba sister nibiki ko mbona umenga ntibishimye mbona umenga nyene ibintu bimeze nabi fisikiye kibazo mwibisi nambwiye ati umuhungu araho nuko ikibazo cy'umuhungu kweri umuhungu mugenzanje kwera kubutsa amahoro kweri ndavuga ati ibintu sino vyihanganiye ati je naje mpaka mbona uwo muhungu ashobora kuraza sister wanje ijoro nkuko kweri cyo naguhamagara ndebe uwo muhungu yigize vyishi ashobora kuraza sister wanje nkuko onyi man sister wanje no kugeza bikumbishaka no kuno munanira amaji ibaze film cyo kibazo cyakwe kubera umuhungu kweri okay abahungu baza barakatira abakobwa beza turabisubiramwe okay hanyuma rero Kida vraiment nukuri nakugamburukiye nakuzanye urakoze kweri juste portail iri hariya anye wowe uragenda umuvugana ibyanyu ariko nukuri ndatinya kavuye urabona ko nakavuye je byase nkunda no gushwana mege ustaye cyo nkene ko tuvugana nta bindi wowe urumva ushaka muvugana je tuvugane gusa okay cameraman ready turashobora kugenda portail iriya anye sister wangu no agese nonye oyo fresh mese neza fresh ahana he jingiye mani muri vi uyu musistura amuzi uyu stana si bebe wanje mari bebe mazi misemo nameze fo vyagenze gute mani fo gute kandi mbona ameze fresh gute mani umuntu mw'iyi misi mbona yigurarira muhira ngo umuhungu ibiki kukamata nasa neza apa rero kuvanga atagasi ivyo onyi sivyo mari byangenze no musi newe ati kugenda n'igiki kingenze no musi nembwira ukuntu ushobora nabi mani newe ibyo ahungu mu migere wa bono ndakese umudada mwiza nk'uyu nyashaka kwizera abana bashaka kumuhemukira ndaki none ibyo batse birakuraba yabo bakanye umviriza digeza kunda ko uni sister wanje agize ikibazo nanje ndbangize ikibazo mani ya manje ntibikuraba we tuza nuko waje hehe mani Kida monge umviriza
je nakubwese yagushwana Eh. ariko uyu muhungu gerageza rero muvugane neza we mumvikane bogari sivyo mani kubura banzu yumvirize mani ne banzu yumvirize reka ibyo byakoze ntubyitaho umviriza we tuza mani we tu nivuganire banzu urindire mani wose umwe yo we kimutaganira uje fresh kuduhuza usije no kubahuza ni umbwire ukuntu ushaka kumukinisha mani nkuko menga n'umuntu wiwe uri papa wiwe ni umuntu ndi brother wiwe mani ni brother wiwe ushota kumbwira ngo sister wanje ngibwire mutama wawe nanje mbwire mutama wanje amabati byumvikane umviriza aha akeneye ibintu sino vyangara ko kwama ndabibona nkuko onya wewe uri umuhungu nkanje tuba turekana n'ivyo sangu kama zema kugira satu wibone baza Kali utashwa no umuhungu. Wiboneza turete baza ngo umusitari wa dadi. Banzu yumvirize. Abasore batanga hanga bingushe ibyo bingusha ngo aje. Nuba bayingushe. Bacerego. Kwanza sister muzananye mwaje mwateguye kungirira iki mwaje mwateguye kungirira. Nawe twateguye kugirira. Ngiri kintu kizima kugira ngene je ntahure ibibazo nyako sinko atari umusore. brother urabona wewe situation y'ubwa mbere ukuntu yari imeze Uravyibuka byose. sinirwa subiramo okay niho narindi nararavye seri nawe warayibonye ikintu gihari rero right now mufise kumvikana muganire mu biheze sivyo apana ko genre muri makisi shaka ko ishwano nk'iyi nico cyatumye bano ndabereka ikibazo Tarakacha bashaka gukinisha abantu bose uko biboneye. Ikintu gihari. Mane hatwaje tworoshe. Iyo tuza turi famille yose twakugirana nabi. Natuje tworoshe. Baza kuna kindero wagoje nikanire na bebe wanje tuje hamwe tuvyike dutore inyishu mu. Harena nagutaye kindero. Usuda udashiye bugufi ngano kwaturagwana. Bintu ushaka kuvyihanganira nkuko unyamana. Nasinzi ibintu mwinywesha ndaki. Weshika kungingo ndakumva wasubiriye na uyu. Sivyo mane sivyo ntuzaye kuvuga nabi. Uko ngaje noroshe. Barashima ngaho twe famille yo tuza twe twakugirira nabi. Kandi nanje barashima kugirana nabi sinzi ntivyonanira. Gusa ngashaka twumvikane. Umuntu w'umuhungu vraiment. Hangirire nabi. Oya. Witonde mane witonde. Namweshe bikima. Aura Shafuje nagufitiye cyane. Wazi Shafuje we nagufitiye cyane. Kandi akiri mu nzu umukobwa ivyo ntavyo yagira. Mbwa atashi wanje. Wazi Shafuje we nagufitiye man. Jemani kwanza jembe kwanza mje no gusenga mana. Urajanga ugahenda abakobwa bangaho uri umuhungu kwe ufite umutima. Ubwo nuri ntavyo mbwira amana. Wewe uri umuniga kwa. Nibiki rero umuniga. Wewe mugira umuniga. Ntabwo ari kutanga muri barubanda utekuneza rubanda. Oje n'umugore ngo kwarahukanye ngo kwashwanye uza kuneza barubanda. Ari kuta mukansanga muhira tukabyaka ko turi famille gusa. Ubwo mwe muje kuneza barubanda. Uwo mugore wanje wamuhaye support wamungosha ibyangwa ngunya aja amfata mwizo. Abone wanwe support. Aranubaho. Leba ayo maso yakuna senda wanwe support. Amaso mani yonse ko kwa assistant miza kumwa ngwe support. Cheta kwa ya maso ikanye mpamvu. Biragusha shazo nimogi mwishinga shatoka kure. Ntacyo kazi mwana support man. Izo nimogi mwishinga. Sisi. Je ndigire no kazi kwa. Ko wihutiki. Ngiye gucoma sese. Kabasindindire mu mbari. Sisi uvugisha ukuri vraiment. Uyo mutipe ibintu byose sisi yarabimbwiye sawa. Navuga ati ibintu byose twakuvyihangana nko kuuye. Ndifu basishike kuwo muji numve basi ukuntu bimeze. Bindashobose ndaramuhanure ko n'umuhungu nkanje. Muhungu. Uri umuhungu nkanje. Anje ndumunika no gutambana na Madrid anje ndyanje usanzwe ndumunika. Yose n'umurozi. Umviriza, shakese n'umupfumu ivyo bintu byo ntibikureba. Urumva ntibikureba. We ntuntunze. Uravyumva? Gira kwijama. Apana byo kubaza mwizinza kintu cya Madrid ngo abastari baye mutswe he. Urumva? Man, wewe nawe ishire mu kibazo cyanje ari sister wawe kubana ameze fresh. Uyu niwe mu sister wacu dufise mwiza muri famille kandi niwe dufise wenyene niwe sister wacu ufise ukinege. Rero wacu tubana ameze naba arashavuye ngo kumugo kubera ngo umuhungu kunuko. Nawe nko mubibona ibiki kweri. Man, babura kuzakisha abademu babandi man. Ahungu bisinzi ibintu bimwigwesha. Muta impanuro yanda yo. Cyambiri usimaraya man, usimaraya. Mwe tukinye vuna mwe. Hayi mwe mushaki. Mwe mushaki. Hayi jeno Rofa kusa naki. Soni maginiwesha, soni maginiwesha besi. Ndabashimiye
akoze kudukurikirana gusa murabonye ukuntu bigenze. Jesus Christ, kakazi ninjya nkugenda barahiye. Anko Shakri. Ashina kintu coroshe ndabarahiye izina ry'Imana. Gusa nyene tuzoraba ukuntu bizobandanya. Ndagize ndabashimira bataragira subscribe mwibuke kuyigira. Ndabakunda cyane ni Gagala Ben. Every story matters.